Imwenyuro TV. We got you covered. Yo, 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 yo. Mama. Karenzo. Umiriza jewe hajya babana n'Yesusi yuwi baba bachari de boss bose kuri jewe ni noni so weni nakupata noku ati jewe umiriza ndira agaro nibiki nakupata noku eti urabona nakupata noku Peti wayibona Peti oya genda tangura ni oya tena gura harimo Shanera Natasha ni John namubonye ibisuso byiwe biripanze neza umvirize rero ndogwaga kino tukina amara marori ngiriki amara marori tori ngone Angeza je ntangure bazi genda mfite ubwoba urafise ubwoba genda tinya ubwoba zaraje ntangure Peti yo embidata na weye ni sawa yo Peti umviriza ntutebe Karenzo Peti le grand manager Didier Kiss ni weye Amos ni weye hewa Peti rero ngomba nigire impumyi ninagenda nibaza kumenya bagumabonira meme numuhe bagumabonira turiya wibuke ko narayizara Jandi Didier Kiss Amos sawa
mtoto. Yavri! Peti! Umviriza, je mfise mapeti. Genda mfise mapeti. Wemereza. Wewe mfise mapeti. Eh. Nakuzadia mahera uranga. Ukita ngo witwa Amosi, ngo witwa Didier Kisi.